Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe aho hose muherereye. Iki ni ikiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru, ibinyamakuru n'ubuvugizi mu biro vyanye n'iteka umukuru w'inama nshingamateka, mukaba mugishikirizwa uko indwi itashe. Inama nshingamateka irabandanya imirimo mu isasa ryayo risanzwe rya myandagaro umwaka wa 2025, ari naryo rya mbere mu kiringo yatorewe cyo kuva mu 2025 gushika mu 2030. Muri kino kiganiro rero tuza kubabwira bimwe mu bihambaye vyaranze iyi ndwi dusozereye, cane cane ivyahindutse nibishasha mu biri mwibwirizwa rishiraho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH, nkuko ryemejwe n'abashinga amateka mu nama ya bose. Turagaruka kandi kubiri mu masezerano y'ingurane y'imiliyoni 60 z'amadolari y'abanyamerika izokoreshwa mu gusanura ibarabara ry'igihugu inomero 16 Mutambara Bururi igice ca kabiri, hamwe n'ibarabara rya Kibaya Mweya. Ibanki y'Abarabu ijejwe iterambere mu by'ubutunzi ku mugabane wa Afrika BADEA niyo izoyiha leta y'u Burundi. Nkaba rero ndabahaye ikaze mwese. Kwigenekerezo rya 11 Nyakanga umwaka wa 2025 hari ku munsi wa 4 w'indwi turangije, abashinga amateka barakoranye mu nama ya bose bahagarariwe na Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe aramutse ubwo rwego. Ku rutonde rw'ibikorwa hari ukwiga no kwemeza integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa inomero 1/4 ryo kuwa 5/0 umwaka wa 2011 rigenga ishigwaho ry'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina mu Burundi CNIDH. Umushiranganje mu vyajejwe harimo ubutungane Artemo Katihabwa niwe yari umutumire yajaserukiye leta kugira ngo ashikirize abubahwa abashinga amateka imvo n'imvano zatumye leta ishima ko iryo bwirizwa risubirwamwo. Nkuko yavyibukije, ibwirizwa rishiraho umugwi CNDH kuva mu mwaka wa 2011 ryisunze amategeko mpuzamakungu Uburundi bwemeje, cane cane arabi gisata c'agateka kazina muntu muri rusangi mu vy'ubutunzi, imibano n'imico kama ku rwego rw'ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika na ONU. Kuva mu mwaka wa 2011 rero umugwi CNDH wararanguye ibitari bike mu Burundi no ku rwego mpuzamakungu, maze bihesha iteka igihugu nkuko umushikiranganje bimenyesha. Kuva usitweho gushika ubu umugwi CNDH wararanguye imirimo ushinzwe kandi warakoze bimwe bishimishije, haba ku rwego rw'igihugu canke ku rwego mpuzamakungu, kubera washoboye kurangura igikorwa cawo cari gishingiye ukwitwararika ko leta y'u Burundi ishira mu ngiro uburyo butandukanye bwo guteza imbere agateka kazina muntu hamwe no kugakingira. Kubw'ivyo leta y'u Burundi iherutse guhabwa ijambo mu cicaro A mu nama isanzwe igira 58 y'inama nkuru yerekeye agateka kazina muntu yishirahamwe mpuzamakungu ONU. Nubwo ivyakozwe na CNIDH bishimishije, ngo vyaragaragaye ko muri kino gihe umugwi CNIDH utakirangura neza ibikorwa bitumwe n'utunenge dushingiye ku mategeko ugenga. Hafatiwe ku vyegeranyo bitandukanye by'amatohoza yakozwe no ku makete atandukanye biva mu mugwi CNIDH, biragaragara ko muri kino gihe umugwi CNIDH utarukirangura neza ibikorwa bimwe bimwe bitewe nuko mu mategeko harimwo utunenge twibonekeza kandi tajanye n'ibihe. Bovuga kandi ko harimo n'ingingo zari mu tunenge, na cane cane aho hariho nk'ingingo ya 13 n'iya 16 zivuguruzanya. Ingingo ya 13 n'ingingo ya 33 zaramaze guta igihe. Ingingo ya 26 n'iya 30 ziteguwe nabi kandi zarimo ibidakwiye, kuko wasanga uyisomye udashobora gutahura ibirimo canke ivyerekeye iby'uwo mugwi wogira ico wokora. Kubw'ivyo hindurwa ry'ibwirizwa ni nkenerwa kugira ngo yisunge amabwirizwa n'amategeko ahasanzwe mu ntumbero y'uko umugwi CNDH ugengwe n'amategeko aroranishijwe n'ibihe. Muri iyo nteguro y'ibwirizwa rero leta yarungikiye inama nshingamateka
harimo ibishasha bigiye gushoboza umugwi CNIDH kuja ku kivi atazindi ntambamyi uhuye nazo nkuko umushiranganje Artemo Katihabwa yabibwiye abashinga amateka. Kugira hatogwe umuti intambamyi zimaze kuvugwa ivyohindurwa dushikirije n'iki amabwirizwa n'amategeko amwamwe iyi nteguro y'ibwirizwa yisunge yongererwamwo kugira ngo hagaragare ko umugwi CNDH utegerezwa kwisunga amategeko asanzwe akurikizwa mu vyerekeye ugutunganya amafaranga umugwi utegekanirizwa n'isuzumwa y'itunganywa ry'amafaranga utegekanywa gukoreshwa ku mwaka ukubahiriza amategeko mw'itangwa ry'amasoko ya leta ugusubizaho amategeko yashyizweho mu ntumbero yo gufasha umugwi CNDH mu bijanye no gutunganya intwaro n'ibijanye n'amafaranga kugira ntihabe intambamyi mu kazi no gushobora kwitwaza ububasha burenze gukomeza akarangamutima k'amabanga y'abakomiseri ugushira mu ngiro ibisanzwe bigirwa byinshi mu ntwaro ibereye uguhinyanyura ingingo nyinshi insiguro yazo itari isobanutse. Nkuko nyeneteka Gerard Daniel Ndabirabe arongo inama nshinga amateka yabishikirije iyo nteguro y'ibwirizwa risubiramwo iryari risanzwe rigenga umugwi CNIDH mu Burundi rifise insiguro ihambaye mu gihe inkomoko yaryo iri muri uru rwego ruserukira bene igihugu. Iyi nteguro y'ibwirizwa proposition de loi canke projet de loi cyose mu Kirundi ni integuro y'ibwirizwa mugabo ntibifise insiguro imwe kuko inkomoko si imwe. Proposition de loi ibavuye hano iwacu muri initiative mu bushakashatsi bw'abashinga amateka ubwabo. Iyi ntego y'ibwirizwa yavuye hano iwacu noneho hano iwacu irasohoka tumaze kuyiga n'ibikenewe byose iva hano noneho tuyirungika muri leta ushika muri primature. Premier ministre nawe mu maserivise yiwe agaca arungika iyo texte iyo projet de texte ivuye hano akayirungikira umushikiranganje w'ubutungane ababijejwe sur le cas précis ino texte. Iyo umushikiranganje amaze kuyifata mu ntoki ntiyongera kuba kwitwa proposition muri leta. Rero baca batransmeta bagenda baturungikira le projet de loi hamaze kuba appropriation ica yitwa nguko yakozwe na leta. Hano nihinjira proposition de loi aha ivuye hanze oya hano hinjira projet de loi. Mu bibazo byagiye bishikirizwa n'abubahwa abashinga amateka harimo ibijanye no kuronka umuco no gutahuzwa kuri bina biriya byerekeye akateka kazina muntu uko integuro z'amabwirizwa zitegurwa uhereye zikiciyumvirwa ko gushika aho zirungikirwa inama nshinga amateka zigashikanwa mu nama nkenguza amateka aho inyuma yo kwigwa no kwemezwa muri izo nzego arungikwa kugira ngo nyene cyubahiro umukuru w'igihugu azitere ku mukono ivyo twita promulgation mu rurimi rw'igifaransa. Mu bibazo byafashe umwanya munini abashinga amateka bahanahana ko ivyiyumviro harimo ikijanye n'ibihano vyogenerwa umukomiseri w'umugwi CNIDH yoba yanyereye bigashika ko ubutungane bumukenera. Ico naco tukagisanga mu ngingo ya 32 y'iyo nteguro y'ibwirizwa rigenga uwo mugwi. Umukomiseri yagirijwe icaha kimwe mu bitegekanijwe n'ingingo ya 30 y'iri bwirizwa aragirirwa amatohoza akorwa n'umurwi ugenerwa ico gikorwa ugizwe n'abashinga amateka. None ni ngombwa ko haja mu bashinga amateka bonyene. Immunité
iri kuba komiseri, hanyuma CNDH ikaba ijisho irabira hagufi ari inama nshingamateka. Ni ukuvuga aza kugenda mu bijanye n'ubutungane bundi ya ministere publique canke amasentare, ari uko inama nshingamateka imukuyeko ubudahangara. Ni ukuvuga komisiyo yo mu nama nshingamateka irakorana tugwa n'inama nshingamateka biro canke muri plénière, bakashinga bati aba niyo bagiye gukora amatohoza babone ko ku vy'ukuri uwo muntu yagira igicaha. Bamaze kubona rero ko uwo mu komiseri ku vy'ukuri ico caha kimwagira, ashabahereza ubutungane bukamukurikirana. Ashobora gukurikirana na ministère publique canke cour suprême canke procureur général mu gihe inama nshingamateka itari prononce. Cyo gituma rero bise itegeko specifique ribagenga. Babanje guca irya nino no guhanahana ivyiyumviro, integuro y'ibwirizwa risubiramwo iryo umugwi CNIDH yari isanzwe ikoresha yaremejwe 100% n'abashingamateka inyuma yo guhinyanyura bimwe mu biyigize, haba mu buryo bw'imero no mu buryo bwimbitse. Ya nteguro y'ibwirizwa ya mbere tuyemeje 100%. Ku munsi wa gatanu w'iyindwi turangije ryari igenekerezo rya 12 Nyakanga 2025. Mu nama ya bose yari hagarariwe na Nyeniteka Gérard Daniel Ndabirabe arongoye urwego rw'inama nshingamateka. Bari baramutse biga integuro y'ibwirizwa rigenga amasezerano y'ingurane izokoreshwa mu gusanura ibarabara ry'igihugu inomero 16 Mutambara Bururi igice ca kabiri, hamwe n'ibarabara rya Kibaya Mweya hagati ya leta y'u Burundi ni banki y'Abarabu ijejwe iterambere mu by'ubutunzi ku mugabane wa Afrika BADEA mu mfunyapfunyo. Umushiranganje Jean-Claude Nzobaneza mu vyajejwe harimwo ibikorwa vya leta niwe yari umutumire kugira ngo atange umuco n'inyishu ku bibazo vy'abubahwa abashingamateka bishingiye hanini ku biri muri ayo masezerano. Nyeniteka Gérard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yabanje kubaza umushikiranganje igituma bitayeho cyane ko iryo barabara risanurwa n'akarusho rizozanira umwene gihugu. Iri barabara mubona ryari rikenewe kuri kino gihe rigumye mu ivu, hari ikibazo cyari kuba akarusho mubona tujya turonka mu nagaji mu gihe iri barabara ribaye makadami asfalte, inyungu izovamo ku bene gihugu no ku gihugu gaco izoba ingana gute, izoba ari yihe? Nkuko rero intumwa ya leta Jean-Claude Nzobaneza yabibwiye abashingamateka, aya masezerano yerekeye ingurane y'uburyo bungana n'imiliyoni 60 z'amadolari y'abanyamerika Uburundi butekaniriza umugambi uhambaye wo gusanura ibarabara ry'igihugu inomero 16 ahangana n'ibirometero 106 n'uduce ndwi, no kuvuga ibirometero 34 by'ibarabara riva ku Mutambara mu Rumonge gushika Ibururi, ibirometero 34 n'uduce indwi uva Ibururi gushika mu Gakuba, hamwe rero n'ibarabara riva Ikibaya rigashika Imweya ibirometero 25. Iri barabara ry'igihugu minomero 16 rero ngo leta yagize umwitwarariko kuri sanura kugira bene gihugu barikoresha boroherwe, haba muci ku mutasuro eka no mu rushana ntibabe bakigenda umwanya munini, kandi ibikoresho byo kwiyunguruza abakoresha birambe n'uburyo bakoresha bube buke, abene gihugu babeho neza kandi boroherwe kuronka ibyo bakenera haba mu ntwaro, ubuvuzi n'inyigisho. Mu bibazo abashingamateka bagiye bashikiriza harimwo ibyo kubungabunga inyubako rusangi. Aha rero nyakubahwa mushikiranganje twagira ngo murabe mutubwire uko mugiye gukora kugira ngo kubungabunga zino nyubako leta ibiriko irayita ku rutare kugira ngo irondere uburyo bwazo zishobore kumara igihe kinini gishoboka ziriko zirakora. Aha giye mu gisagara cya Bujumbura karaba nk'amapave, aya mapave yadutwaye amafaranga menshi cyane kuraraba, ariko no munsi baragenda abaregidizo canke onatel bakuramo ibuye rimwe
ayasigaye yose baca bayegeranya ugasanga ni ibintu birunze ngaho. Aha mbere umuntu ageze descente akaraba nka komisiyo ijejwe les infrastructures hano iwacu itabo publique bakagira nka descente pour kuraba eta y'amapave mu gisagara hirya no hino. Nukuri birababaje cyane. Ibi rero tugasaba yuko ababijejwe bogira kugira ngo amapave mu bisanzwe ntahera, ibuye ntirihera. Hajya ibarabara ry'amapave mu bisanzwe bari burundu, ariko twebwe n'umwaka umutarahera usanga amabarabara yononekaye kubera ukutabungwabungwa neza. N'amabarabara rero y'ikaburimbo hagati mu gihugu, amakanivo, amazi, ugasanga barima bagafurira amakanivo, noneho amazi akigira mu ibarabara, hanyuma ugasanga inyubako ziko zirononekara. Twagira rero tubasabe nyakubahwa mushikiranganje murabe muri programme ingene vyogenda kugira ngo inyubako koko turonka zitwaye uburyo bwinshi zimara igihe kinini gishoboka. Mu gihe hari imigambi nk'iyo iriko irarangurwa ariko ukabona ko ibikorwa usanga vyahagaze ahandi bigacumbagira, abatowe guserukira bene gihugu basaba ubushikiranganje bw'ibikorwa vya leta gukurikiranira hafi. Akabazo gashaka kwaza umushikiranganje nakajanye n'iminyanyo ariko bariga kugira ibikorwa cyane cyane bijanye no kubaka amabarabara bishobore kunyarukura barabara yiri rya Rumonge bariko barakora bimaze imyaka myinshi cyane. Nakibaza ati mbega ntiyazo bashika igihe bazoza guheza aho bahereye naho hatanguye kononekara. Abashinga amateka barasavye kandi umushiranganje ajejwe ibikorwa vya leta ko bufata ingingo ruhasha ku bantu barangurira ibikorwa mwibarabara bigasiga biryononye kugira ngo abarengana boroherwe, birinde amasanganya kandi niyo nyubako rusange ibikingiwe, kuraba uko hoshigwaho ibikoresho bifasha gukura ibibomoka vy'inkombe z'amabarabara mu mihinga itandukanye y'igihugu cane cane mu bihe vy'imvura, kwitwararika gusanura ku gihe aho hose hari binogo, gukurikirana amashira hamwe y'ubwishingizi assurance kugira ngo asanure aho amabarabara yononywe n'imodokari mu gihe c'isanganya, kuko iyo modokari nyene iba yararishe ubwishingizi hamwe n'ibindi. Kucerekeye ibarabara rya Rumonge Gitaza aho ibikorwa bigaragara ko vyahagaze, umushiranganje ajejwe ibikorwa vya leta yagize ati: kijanye na tronso RN3 Rumonge Gitaza harabaye ibiganiro hagati ya agence d'exploitation ARB ya agence d'exécution ARB n'amashira hamwe akora ibikorwa. Ivyo bashitseko byarumviswe muri BAT ariyo itanga igice kinini cy'amafaranga. Turacari imbere inyishu rero ya BAT kugira ngo ibikorwa bibandanye. Rero turizeye ko ibikorwa bizotangura vuba kuko vyase ko duhuza najya amashira hamwe yatanguye ibikorwa, amategeko arategura neza, turondera abandi bazobikora twarabyiteguriye. Kubijanye n'ibibanza hamwe n'ibikoresho, ibarabara inomero 16 bizocishwamwo, umushinganje yamenyesheje ko ibibanza nkenerwa bizoshigwaho bizomenyekana bakoranye n'abajejwe intwaro. Ingene amatravo connex yiyumviriwe dora RNSS, ibibanza ibyo bikorwa by'amatravo connex bizoje, ibyo bibanza ntibiratorwa precisement, bizotogwa bivuye muri administration locale, naho administration locale izohitamo ko ubushikiranganje bw'iwacu bukorana bwegeranye n'intwaro, kubera ko RNSS isa niyagabuwe mu gatatu: Mutambara, Bururi, Kibaya Mweya, hamwe hazoja centre de santé iteranije n'ishuri rimwe kizakora latrine zibiri na EP addiction à l'eau potable. Nyeniteka umukuru n'amashinga amateka yateye akamo abarundi ko bakwiye gushira imitahe mu nyubako rusange nk'amabarabara, mbere ngo bikaba byozana akarusho gakomeye kandi ibyo guhomba ngo ntivyobamwo. Abarundi tubahagurutse batange investissement mu mabarabara. Wemvesije mu ibarabara bagashiramo péage, canyo nyene péage ukayishiriramo, ukumvikana leta nyene bazoza bakuriha. Ivyo byose nukuri nahandi hantu umuntu yo kwemvesa kandi ku buryo burama. Inyuma yo guca irya nino ibiri muri ayo masezerano no kurabira hamwe zimwe mu minyanyuro z'imero n'izimbitse,
abo babashinga amateka baciye bayemeza 100%. Twongeye kuyatora 100%. Hano turangirije ikiganiro twari twashimye kubashikiriza kuri uno munsi, nkabashimiye cyane mwebwe mwese mwigoye mukagikurikirana. Eka sinogena ntashimiye kandi bagenzanje umwe wese kuco yaterereye haba mu majwi no ku masanamu bimeze neza gushika ikiganiro kinabashikira hiwanyu atankomanzi. Reka ndabipfurize kubandanya muroranirwa muri byose na hose, mugiraho muba mwubahwe, ndabasezera ngira nti naho ubutaha.